akanya katumuye neza cyane ko kugira tubashikirize amakuru yacu kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 15 Mukakaro umwaka w'2021 amakuru duhera n'ingingo nkuru twabateguriye. Abagwayi batatu bashasha b'umugera wa COVID-19 usanzwe uturuka hariya mu gihugu c'Ubuhindi nibo bagaragaye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ivyo bikaba vyamenyeshejwe na Tade Ndikumana, umushikiranganji w'amagara y'abantu, mugihe yariko aragendera ikigo OMS ngaha mu Burundi. Nayo ngo gufasha urwaruka rukina umupira w'amaguru gifise intumbero yo gushigikira inkino muri rusangi eka no kubandanya gukomeza imigenderanire. Ivyo bikaba vyavuzwe n'uwuserukira igihugu c'Ubudagi mu Burundi, Ambasaderi Dieter Lane, mugihe yariko aratanga imfashanyo kw'ishure Académie La Pépinière risanzwe rifasha urwaruka mu kwisununura mu vy'umupira w'amaguru. Turafise ayo makuru n'ayandi twabateguriye, kaze. Turabaha ikaze kugira ngo dutangure kubashikiriza amakuru yacu icese. Abadandaza bikika mukiza mu kuduza ibiciro vya Brarudi, isukari eka n'isima ngo bagiye kugarirwa aho bakorera. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yo kuri uyu wa gatatu. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jessica Kahene Ingabire. Kuva ibinyobwa vya Brarudi, isukari hamwe n'isima bitanga gukena, haradandaza baciye baduza ibiciro vy'ibidandazwa. Abadandaza bakisigura bavuga ko ivyo bidandazwa babibura iyo bagiye kurangura, babironse naho ngo akabironka bizimvye, ari nayo mpamvu bataduza ibiciro. Ku bijanye n'ibinyobwa vya Brarudi, hari abadandaza bamaze guhanwa mu gutozwa ihadabu. Naho biruko haracibonekeza iduzwa ry'ibiciro vy'isukari, isima, ibinyobwa vya Brarudi. Kubera iyo mvo, umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano, nyakubahwa Javandira ko buca yarayasohoye urwandiko kuno wa gatatu, aho asaba abajejwe intwaro kuva hasi gushika hejuru ko bokwihaniza abo badandaza bikika mukiza, vyanse bagafatirwa ibihano biva ku mahadabu gushika kugarirwa aho bakorera. Arakenuye mugenzi wacu Karine Ingabire. Mu makuru tubandanya tubashikiriza, abagwayi batatu bagwaye umugera mushasha wa COVID-19 usanzwe uturuka hariya mu gihugu c'Ubuhindi nibo bagaragaye ngaha iwacu mu Burundi. Abagwaye bose ngo bakaba bavuye mu mahanga. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Tade Ndikumana, arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, mugihe yariko aragendera ikigo ca OMS. Nyuma yaho hasohotse ingingo yo gushira indobo zo gukaraba ku bituro, ku mamangazini, ku mamutike ndetse no kwambara ubufukamunwa mu gihe winjiye mu miduga yunguruza abantu. Ahatari hake twagendeye yaba ku bituro bitandukanye vy'imiduga yunguruza abantu na hamwe mu gisagara ca Bujumbura ibonekeza ikinga rike ry'ikiza ca coronavirus ariyo COVID-19. Aho nko ku bituro vy'imiduga ija mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, bimwe mu bituro atandobo zo gukaraba zihari, bigatuma binjira muri iyo miduga barenga ku ngingo zo kwikingira ico kiza. Ivyo tukaba twanabisanze no ku bituro bijana abantu mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura, aho twasanze indobo nka zose atazihari kuri ivyo bituro bitandukanye. Navyo kwambara agafukamunwa kamwe bita masque mu Gifaransa kibagiwe na bamwe bagendera muri iyo miduga, aho usanga kambaye abagendesha iyo miduga n'abakonveri mu Gifaransa bajeje gutoza amahera. Nayo ku mamangazini ndetse n'amabutike hibonekeza bamwe bakambara n'abandi batakambara iyo binjiye muri izo nyubako. Naho biruko hari abagikiza amabwirizo yo gukaraba no kwambara agafukamunwa mu gihe binjiye muri iyo miduga, kibuza ko ikiza gihari kidakwiye gufatwa mineneko. Iyo ni inkuru ya mugenzi wacu Darcy Navelle Binama, aho yariko aratumenyesha yuko ingingo zimwe zitagikurikizwa na cane cane mu kurwanya ikiza ca COVID-19.
Abigeme n'abafasoni bikorera utwabo bibatuma batazera ubuzima mu miryango canke ku bagabo babo. Ivyo bikaba bivugwa n'abigeme ndetse n'abafasoni basanzwe barangura imyuga itandukanye mu kwifasha mu buzima. Bakavuga bati ngo abarundi benshi ntibaramenya yuko abigeme bashobora kwitunga na cane cane mu kwikorera utwabo. Ni inkuru twateguriwe na Raymond Prosper Niyonkuru. Kwikorera utwawe uri umwigeme canke umufasoni bituma wigenga ugafasha umuryango aho kwizera vyose ku mugabo canke ku muryango. Kwikorera utwawe bituma kandi utanga akazi aho kugasaba. Ivyo biremezwa n'abigeme n'abafasoni bikorera utwabo. Kwa kuntu usanga tuba twarakuze wumva umengo umukobwa nyene n'uwo kuguma mu rugo canke uwo kwiga hama nkuko bavuga kera ngo diplôme n'umugabo ntahora kuva muri ico kibanza ukaje mu kibanza caho wizera ico Imana yagushizemo hama ugahaguruka ugakora kugira ngo ushobore kwibeshaho nkuko tuvuga nyene kwigenga wigenge ushobore kubera umugisha n'umuryango wawe ndetse novuga umuryango ubusanzwe wararerewemwo n'ushobora kugira bishitse ukubaka. Hari aho tumaze gushika mugabo hari ahandi hanini cyane dukwiriye gushika. Mu bisanzwe je nari nsanzwe nkorera abandi bantu ariko mbona ko mu vy'ukuri ukorera abandi ntaco ugera ko gihambaye. Ndavuga mfata decision ndavuga reka ntangura ivy'iwanje kubera ubumenyi nari mfise ndavuga ndafise ubumenyi ico ni cambere. Kubera iki ntobishira mu bikorwa, kubera iki ntofasha n'abandi batabizi kugira ngo babimenye. Abigeme n'abafasoni bikorera utwabo ngo bafise ingorane bisangije zidasa n'iz'abasore canke abagabo bikorera utwabo, harimwo kudahabwa agaciro no gusabwa ibidasabwa abasore canke abagabo. Twebwe abakenyezi ntiba byoroshe kuko akenshi hari n'abantu mbwira jewe nkora amasabune bakavuga wewe oya ntubishoboye. Nkabwira jewe ndashoboye kandi ndazikora. Ndaziberetse bakambwira oya zisi wewe uzikora. Nkabwira ni jewe kubera iki mwumva ko ntashoboye. Donc bakambwira izi urazi ntuzikora wewe production. Wewe uzizana zipackaging bakazigura. Nkabwira oya ni jewe nkora akazi kose. Guhera kuri zero kugeza aho ndayishira mu icupa ikaja ku isoko. Akenshi ntibavyumva ko umuntu ko umukenyezi abishoboye. Avuga urabishoboye ko ego. Donc niyo ntambamye dukunze guhura nayo bakabona nyine ko ya mentalité y'abantu bataramenya ko donc sino kumenya nuko abakenyezi benshi batarishira hanze berekane ko bashoboye. Nko kuri novuga kote iyo ukeneye amapartenariat iyo ukeneye abantu mukorana hari abantu ugenda ushaka iki mugabo bagashiramo izindi exigence kandi ukaba bizi ko bidashobora gukunda. Naco sinocinengagiza n'intambamyi mugabo byo nibisanzwe iyo haje intambamyi nyinshi kuri jewe bambona umengo nimwe mu nzira zituma wavansa cyane kuko zigutera kwiyumvira ukuntu woba creative kurusha. Mu bisagara abantu baratahura ko umwigeme canke umufasoni ashobora kwikorera utwiwe mugabo hasigaye ngo abarundi ntibaratahura ko umufasoni atazera vyose ku mugabo. Urakenuye Raymond Prosper Niyonkuru kuri yo nkuru dushikirije. Ngo umuntu ntashobora kubaho atampamba nkuko umwana adashobora gutambuka adafashwe ukuboko. Ibyo byashikirijwe na Sandrine Kamikazi arongoye ishirahamwe impamba y'umunsi mu gihe bariko baratanguza icese iryo shirahamwe ndetse akamenyesha yuko bagiye kuzohora bafasha abatishoboye. Ni inkuru ya Arlette Mugisha. Dusabe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. Ayo ni amwe mu majambo ari mu gisabico ca dawe wa twese yatumye ishirahamwe impamba y'umunsi yiha umugambi wo gufasha abana batishoboye. Nkuko twabishikirijwe na Sandrine Kamikazi asanzwe arongoye iryo shirahamwe ngo bamwe mu bo bazotangurana gukora ico gikorwa cyo gufasha abana batishoboye ni bamwe bazoba baratanguye gukora uwo mugambi mwiza. Rero natwe tugomba dushigikire babandi babagoye tubafashe kubera iki natwe twaca twifuza gutangura ngurumva ngo duhere hasi. Hariho abariko baratangura barahari bifuza kwegeranya. Twebwe tugomba tugende gushigikira mu mahanga yose. Dutanguje ikigo twibanda kuri ca kigo cacu kugira gitere imbere. Impamba y'umunsi ubu ni company ifiswe n'ibisata. Igisata ca mbere ni civuga butumwa. Umwana ni wa muha ijambo y'Imana nazokumara amazi. Igisata
ca kabiri nico gufasha umwana duhejeje kumuha tukamusengera turamugaburira. Igisata ca gatatu naco nico kwiteza imbere. nayo ku bazoba batari mu marerero ngo bazotangura gufashanya ngo bazobafasha mu buryo bashoboye na cane cane mu kwigisha imiryango yabo kwiteza imbere. Ntitworonka twebwe ivyo tuguha, ariko rondera igikorwa wokora co kwiteza imbere. Urumva ni ca gikorwa ca gatatu. Twebwe dufasha wa muvyeyi, naho twomuha umutahe wa kanide agende nawe arondere akore kugira ashobore gufasha uyo mwana wiwe. Agatera kamo abandi bafise imigambi nk'iyo ko bokumviriza ijwi ry'umutima wabo bashire mu ngiro icumukama abahamagarira. Ubahuka, shikiriza ibiri mu mutima. Abo bantu bafise uyo mugambi canke ivyo vyiyumviro nibatwegere batubaze ati mbega mwebwe kugira mugere kuri urwo rugezo mwabigenjeje gute. Tuzoganira nabo tubereke ingene vyagenze, ariko abato turonka nabo tubabwiye nibatangure bukebuke, nibatangure gukora, nibumvira ijwi ryo mu mutima, kuko ijwi ryo mu mutima niryo ryiza kuruta ayandi majwi ava hanze. Hanyuma bubahuke batangure gukora, Imana izobashigikira kandi Imana izobageza kure. Iryo shirahamwe rikaba ryatanguye mu mwaka wa 2016 ritanguye ku rubuga ngurukana bumenyi benshi bazi kuri WhatsApp. Dukengurukire mugenzi wacu Arlette Mugisha kuri iyo nkuru yaduteguriye. Nayo gufasha ugwaruka rukina umupira w'amaguru bifise intumbero yo gushigikira inkino ndetse no gukomeza imigenderanire. Ivyo bikaba byashikirijwe n'userukira Ubudagi mu Burundi Ambassadeur Dieter Lane mu gihe yariko aratanga imfashanyo mu ishure ry'umupira w'amaguru ariryo Académie La Pépinière. Reka tubaze ino nkuru mugenzi wacu Niki Ciza. Ubuserukizi bw'Ubudagi mu Burundi bwatanze kuri uno wa kane imfashanyo zigizwe n'imipira yo gukina n'ibindi bikoresho ku ishure ry'umupira w'amaguru La Pépinière kubwa Dieter Lane aserukira igihugu cy'Ubudagi mu Burundi. Ngo ico gikorwa bagitanguriye mu mupira w'abigeme ngo ni mu ntumbero yo gufasha ugwaruka no gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'Ubudagi. Kw'izina ry'ishure ry'umupira w'amaguru La Pépinière, Alain Olivier Niyungeko batazira mutombora ngo barashima iyo mfashanyo, agasaba n'abandi bafise uburyo bwo kuza baribuka gufasha ugwaruka rukina umupira mu ntumbero yo kuruteza imbere. No munsi Ubudagi burabikoze burekanye ko imigenderanire yacu ikomeye n'abandi, novuga ko batanguye n'abandi buca baboneraho kugira bashobore nabo gufasha muri iki na kiriya, kuko murazi umupira w'amaguru uhuza abantu benshi kandi uratuma abakiri bato bashobora kutaja muri imwe tuvuga vy'ibiyahura-mutwe canke ibindi byose, bigatuma bashobora kwiteza imbere. Mwumvise ko yavuze ko turafise umurundi umwe yakinye muri Bundesliga muri championnat y'Abadagi. Natwe muri abajene bose turashobora kurondera uwundi akurikira Tirokere. Nta kinanira abantu bicaye hamwe, hari urukundo haba iterambere. Nico bituma nibaza kwika ari ikintu ku bwanje kiduteye iteka muri football y'u Burundi. Ishure ry'umupira Académie La Pépinière rikaba rifise abana barenga 80 bari hagati y'imyaka 7 na 17. Ni kuri iyo nkuru ya mugenzi wacu Niki Ciza ijanye n'umupira w'amaguru turangirije ko amakuru yo kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya 15 mu kakaro mwaka wa 2021. Dushimire mwese mwashoboye kuyakurikirana, dushimire n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, eka dushimire n'abashoboye kuyarondera hirya no hino. Imana ibahezagire naho ubutaha.